Amaze kurangiza amashure yiwe akabona ko adaciye aronka akazi, yahisemwo gukora umwuga wo korora inkwavu kugira ngo ashobore kwishingira akazi gashobora kumutunga hamwe n'umuryango wiwe atiriwe arazera inze. Uwo nawe ni Njebarikanuye Bora, umupfasoni wo ku mutumba Ruhagarika uri muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoki aho Musharika TV yamusanze. Igituma nagiye mu byo korora urukwavu ni kubera nabonye ko urukwavu ari igitungwa cunguka, kirunguka gusumba inka, kirunguka gusumba impene, kirunguka no gusumba ibindi bitungwa byose tuzi, kubera ko urukwavu ruvyara abana indwi, rukabavyara mu kiringo c'ukwezi kumwe. Urukwavu rumwe rurashobora kuvyara abana 42 ku mwaka. Je ngamfise inkwavu zirenga 60, fise 60 rumwe ruvyara 42, umva ko ari inkwavu nyinshi mu kiringo c'umwaka. Kandi abazindondera ko ni benshi cyane, isoko ni nyinshi, ahubwo mbura nizo ndabaha. Abakeneye korora barondera imbuto, abakeneye izo kurya, abo bose ni isoko mfise, mugabo ugasanga iyo marché sishobora kuyisatisfiza yose, nshobora kuyihaza. Urukwavu rurunguka gose, urukwavu ntushobora guhomba. Honyene umaze kubaka kijambere nk'uko ukazikurikirana neza, urukwavu ntushobora kubura amafaranga. Nkuko nyene icubahiro mukuru w'igihugu yabivuze ati ubufuko wose uronka amafaranga, n'umuntu wose uronka ico kurya. Uyu mugambi ni mwiza kubera ko uradandaza urukwavu ukaronka amafaranga, urarima ukoresheje amaganga ukimbura, hama umunwa nawe ukaronka ico kurya. Uyu mugambi rero urunguka gose, nico gituma nawe ugiyemwo, kandi nawe ugiyemwo navyumviriye neza. Nico gituma saba ko n'abandi bakenyezi bo kwijukira gukora ibikorwa vy'iterambere mu rugo. Je nari nicaye igihe kirekire nshomereye, narabuze ico nkora, ariko nararavye abandi bajene ukuntu babikora mu bindi bihugu, ndavuga ati nanje ntegeza kuja muri uyu mwuga wo korora. Umwe mu mwimba akora muri ubwo bworozi bw'inkwavu ngo n'amaganga yazo aheza agakoresha mu gufumbira imirima hamwe no gupoma udukoko twonona imirima. Amaganga ntibarayamenyera cyane, turiko turayakoresha mu kibano, mpereza abarimye kugira baje kuyapima mu mirima yabo. Naje ubwo ndayakoresha mu mirima. Rero abarimyi nukuri aya maganga ni meza cyane, baraza bagerageze barabe ntibazokwidoga. Aya maganga rero ushaka kuyakoresha nko gufumbira, ufata iritiro rimwe ry'amaganga ukarivanga n'amaritiro 10 y'amazi kugira ufumbire umurima wawe, ugenda uravomera ku giterwa hasi. Kugira akore rero umuti wo gupoma, ufata iritiro rimwe ry'amaganga ukarivanga n'amaritiro 5 y'amazi ukagenda urapoma, kuko ubukoko buca bwiruka. Ubukoko buriruka, aya maganga arirukana udukoko ku biterwa. Icifuzo canje Njebarikanuye Bora ngo nuko ubworozi bwe bwotera imbere akazoronka ivyo ashora mu mahanga. Twari tumenyereye abagabo ari bo borora gusa, ariko abakenyezi natwe turashoboye korora, turashoboye kubaka, turashoboye gukora ibindi bikorwa byose byagenewe abagabo, kuko muri iki gihe mu rugo bisaba gufashanya. Umugabo azane imboga, nawe uzane ifu, azane isukari, uzane umunyu. Nibwo buzima tugezemo no munsi. Jewe aha Imana ifashije nukuri ndashaka kuzotera imbere, nagura uyu mugambi wanje ushobore gushika nko ku nkwavu 1000 zivyara. Maze kurongiza nkwavu 1000 zivyara, nashobora gushorera hanze. Nshaka ko ibice 60% by'amaproduit yanje byoshorerwa hanze. Umworozi w'inkwavu rero ngo ntapfa uko abikoze, kuko muri rusangi inkwavu zidakunda ahantu hashushe. Urabona inzu iri mu inyubako iri mu nzu, inzu nayo narayihaye akayaga, ari utuyungiro nashizeko kugira akayaga kaze karinjira. Ubusanzwe urukwavu rukunda ahantu hashushe cyane, rukunda ahantu hatekanye, atagwa mu ruhari, kandi ahantu hegereye ibiti. Inzu yegereye ibiti kugira ubushuhe ntibube bwinshi. Nico gituma nazubakiye mu nzu. Ushobora kubakira ibihanze byohura n'imbwa zikabirya canke inyabu zikabirya, utegeza kuvyubakira mu nzu nyene isakaye.
aha nuko ari uburyo buke byasaba ko nk'inzu iba yagutse cyane akayaga kakinjira gose. Nubwo biruko umupfasoni arafise impungenge zijaye no kuri ikibanza cagutse ashobora mu gukorera ubworozi bwiwe. Ikibazo ngaho urabona ko zigwira n'ingoga. Ikibazo ngira ni ikibanza gito. Mfise ikibanza gitoya nizi zivyariye rimwe nyuma y'umwaka ntubura ndazishira. Nico gituma nasaba ko abo baba bijejwe amabanki y'abakenyezi y'ugwaruka bomfasha bakafata mu mugongo kugira shobore kwagura ikibanza. Nkaronka ikibanza ciwanje bwite shobora kororeramwo. Hama ndashaka ko bomfasha nko mu gihe zigwiriye nkashobora kuronka ibikoresho bigezweho byo gutekeramo inyama kugira babone ko ari inyama zimeze neza. Genda by'ubworozi bw'inkwavu ivy'ingwara nta experience nini mfise, ariko hagataho hari umuganga azikurikirana yamaza kuziraba ku munsi no muri ubwo bushikiranganje bujejwe ubworozi ndabasaba ko bonshigikira. Hari igihe ngira ikibazo cyo kubura imiti yazo kubera umwimbo utariyongera cyane ngo ndankaga amafaranga. Umutahe wa mbere umuntu afise ngo n'ubwenge bwiwe, ubwo nabwo bugatuma atawoshobora kuvuga ngo yabuze ishakora. Ari nayo ntumbero umupfasoni nje barikanuye Bora atera kamugwaruka gukura amaboko mu mpuzu ngo bishingira akazi. Umukuru w'igihugu yarakoze cyane guhamagarira abajene bose gukura amaboko mu mpuzu bakore, kuko twari dufise ivyiyumviro by'uko ngo uhejeje amashuri uja kudepoza ukaronka akazi ukicara mu biro hama ugahembwa. Mugabo twasanze ibyo aho iwacu mu Burundi ubuzi ni bukeye. Umukuru w'igihugu yamaze kudukangurira guhaguruka tugakora tukiremera imirimo yacu. Byaranyuguriye ubwenge, ndabona ko ntakeneye akazi ko mu biro, ahubwo akazi ni kukiremera jewe ubwanje. Kandi aha no mpamagara ngo amakazi mu biro sinokwemera, kubera ko aha ndashobora kwibeshaho, ndashobora kuronka amafaranga y'agasabuni y'agahuza umuryango wanje ukabaho neza. Yego ndatera kamo abandi bakenyezi canke urundi gwaruka bizeye ko ruzoja gusaba akazi mu biro ukaja kudepoza hirya no hino. Umutahe wa mbere ni mu mutwe. Umutwe umaze kwaguka ukabona ivyo utegerezwa gukora hama ukabijamwo n'umutima wose kandi ubikunze, nta nkeka udatera imbere. Turashobora gutera imbere dukoresheje amaboko yacu, ubwenge bwacu, hama tukaja mu migambi y'iterambere nk'ugwaruka. Apana kuzera inzi, apana gutega amaboko umugabo imisi yose ngo akuzanira iki nawe biramurambira. Ahubwo nabo bajene duhaguruke twese dukore, dutanga akazi ku bandi, hama igihugu gitera imbere. Nitwe twenyine tuzoteza igihugu cyacu imbere, nta bandi. Tureke kuzera inze, dukore imigambi y'iterambere dushobore kwibeshaho.